Abakunzi bakoresha media twizere yuko mumeze neza cyane. Uyu munsi twaramutse dutegwa iteka numwe mu bafana numwe mu bakunzi b'ibikorwa byacu asanzwe aba mu ntara ya Ngozi ariko akaba yitanze akaba yagize bishoboka byose aze kutugendera aze kuturamutsa aho dusanzwe dutuye kuko mu bintu bimugize arakunda cyane umuryango wakoresha umwanya muri rusangi ndetse akanakunda n'ibikorwa byakoresha media kuko aravuga neza yuko yakurikiranye ibikorwa byakoresha umwanya kuva kera cyane aho atamunsi numwe yigeze yirengagiza ibikorwa byakoresha umwanya yaje araturamutsa ariko nkuko mubizi nkuko muzi neza yuko abafana bacu baje tuyage bucanke umuntu ari wese ashatse ko tuyaga murazi neza yuko tubaye mu buzima bwo gukoresha imbuga bwo korana n'imbuga cyane yarafise ibintu byinshi cyane byo kutubaza twari dufite ibintu byinshi cyane byo kumubaza ni nayo mpamvu twace tuhitamwo kwatsa kamera kugira tuyage n'ikiyago tuzogiranira ndetse na mwebwe mushobore kucumva mushobore kubikurikirana twayaza ibintu byinshi cyane ariko ikintu nyamukuru cyane cyari gikenewe yara amasanamu ndetse n'amajwi ariko tukaba twagize ikibazo c'ivyuma bitageze bidukundira kuri uno munsi kuko abaherukiye mu gisagara ca Bujumbura amasaha mu gitondo umuyaga nkuba ndetse no mwijoro umuyaga nkuba ntiwakwigeze utworohereza na gato ivyuma rero nta muriro vyari bifise ariko twavuze duti uko biri kose abakunzi bawe bikorwa byacu abantu mudukurikirana ntiyogenda mutumvirije neza canke mutabonye neza yuko yaje kutugendera mu gihe n'abafana n'abantu badukurikirana abenshi ibintu dukora babitahura kandi babikunda cyane twayaze rero ibintu byinshi bigiye bitandukanye aho na mama nyene yashoboye kumubaza utubazo tugiye dutandukanye ndetse aratwishura ndetse na wene aramubaza mama utubazo tugiye dutandukanye kandi aratwishura neza eka na jewe nyene yafasha kanya arambaza utubazo twinshi kandi ndatwishura ava ngaho anyuzwe ava ngaho yishimye kubona yakiriwe mu muryango mwiza cyane umuryango munini cyane wakoresha umwanya media reka ndabahereza kanya mushoboye gukurikirana bimwe mu bigize ikiyago twagiraniye ariko mubandanya mudutunga munatwihanganira ku kibazo cabaye c'amasanamu atashoboye kuboneka neza ariko murazi ko atari ongeso yacu ndabakunda cyane ikibazo canje ni page ya gi Kanyamuji page ya gi Kanyamuji hariho sinzi yimba ari pasi yakoze ikiganiro ariko aratwereka ingene hamwe umwana aro wa Randi promoter ahandi ari umwana aro wa pasi Pax kameramani wanyu njewe twe turibaza iyo page ni ko mbona umwana baza ati hano hantu hari amakenga ati mbega ninakora nzokwitwa umwana wakoresha umwanya canke wa pasi cankwe Randi promoter nawe nk'umuvyeyi kuko umwana amenywa na nyina uzomwishura iki mwico none wowe nibikubabaza yo wumvise Gaera ariko aramika Gaera sutu bon ni nabo birakunezera oya ntibinezera ndashimye nyishuye ariko ndashaka ndakubaze narabonye ikiganiro mwakoze na Famba wewe ikiganiro ntubona yuko ko TV online ikurikiranwa n'abarundi igakurikiranwa n'abanyarwanda n'umuntu wese yumva ikirundi tukaba dusanga dufise imico n'imigenzo y'ikirundi ukaba wagiye kuri TV na Famba mutambaye ntubona yuko uri kuratitura imico n'imigenzo ya kirundi dusanga dufise kuva kera kuri cami akarorero ndamaze kubona ibiganiro byawe by'abastare hari umuntu nipfuje nguma ndagusaba ati wewe kubera iki ntarigera mbona ikiganiro ca Satubi live kandi wowe wahora muri Satura wo nyishura igituma utigera ukorana na Satubi n'umunsi numwe ngo aguhe interview ubonekane nkuko wabaye abakunzi bakoresha media mumeze gute mumeze neza iyi ni yambonesha kure yanyu ni ya media yanyu ikunda abantu bayo ibubaha cyane kandi ahanini cyane kenshi cyane igendera mu vyumviro vyabo turakunda kubigendera ko cyane aho mubona imbere zanyu hari mama Kanyamuji mama Yaki mama akoresha media hamwe na Prosper umufana novuga neza yuko ari mu bafana bagize umuntu hitwa koresha umwanya araza mu kibanza ciza cyane kuko
yaramubaye hafi mu bihe ibi na biriya, yaramuhanuye kenshi cyane, yarifuje iterambere kuri we kenshi cyane, yari imweretse urukundo rudasanzwe, aho yigeze kwigaragaza nk'umufana wa mbere mu buzima bwa Koresha Umwanya na famiye yiwe, ndetse no mu bikorwa bya Koresha Umwanya hirya nino, aho commentaire akenshi ubona commentaire zo gutera intege umuntu, nizo commentaire ni tuba dushaka, nubwo tuba dushaka na commentaire zihanura. Rero reka ndamuhereza ikaze kwanza, amanza baramutse, ndamwakire mu bwami bwa Koresha Umwanya Media, amanza baramutse, hama Mama Gi nawe aca mwakira, bace batangura ikiyago cabonye izina. Ndabakunda cyane. Prosper, umeze neza? Meze neza. Uraho? Ndakomeye. Kaze kandi kumbonesha kuri yacu ari ugwanyu Koresha Umwanya Media. Ndibaza ivyo imaze gucamwo vyose, vyinshi urabizi, vyinshi urabizi, abana bariko baratugora, vyinshi urabizi, ariko rero no munsi waje kuturamutsa, watugendeye. Ndashaka kwanza bariko badukurikirana batari bazi Prosper, yidondore kwanza Prosper, ababwire neza Prosper wari we na Prosper iyo aje ava kugira shike ngahi Bujumbura gushikaho agira mu bwami bwa Koresha Umwanya Media. Ndabaramukije abakunzi ba Koresha Umwanya Media. Jewe nitwa Prosper na Jemvi Ngozi, nje kuramutsa umuryango wa Koresha Umwanya, ko namukunze cyane, akambera inshuti nziza, amahanura akanyumva bimwe na bimwe yagiye aracamwo. Kuri iyi saha n'umunota nayumviriye ati reka nshike kwa Koresha Umwanya ndabaramutse nk'umuryango, abe Mama Gi. Ndakuramukije Mama Gi. Mahoro neza. Umeze neza? Gi. Ndakuramukije nawe. Okay. Kabane nivuje kuza kubaramutsa. Ndabakunda cyane, ndetse n'amakomantere amwe y'abagenzi harimo ba Habibi n'abandi nkunda kubonamwe bakunda Koresha Umwanya. Twivatikanije hamwe nkaba naje kuramutsa umuryango wa Koresha Umwanya. Murakoze cyane. Ego cyane. Mama Gi reka ndamuhereze rero mikro, babe bariyagira, babe barayaga. Bakunzi bakoresha Umwanya Media, kwanza ndabaramukije aho muri hose aho muherereye, ndabaramukije cyane. Amanda nibutse ko iyi ari TV online yakira umuntu wari we wese mu gisata cyari cyo cyose, haba ku bafana, abikorera ibyabo, abaririmbyi n'abandi mwese murahawe ikaze. Kinicyo itandukaniro riri hagati y'ayandi ma media online kuri Koresha Umwanya Media, murahawe ikaze. Amangandi kumwe n'umufana wacu cyane wa hafi, ndibaza mwamwumvise uko yitwa, ndagomba rero tuyage. Prosper, Koresha Umwanya Media, wewe ikintu uyishima ko ni iki? Icambere ese kuvuga ngo Koresha Umwanya Media ngo ico ndayishima ko ni iki, ahubwo by'umwihariko nkunda umuryango wa Koresha Umwanya. Iyo maze kuba nkunda umuryango wa Koresha Umwanya, nca nkunda na Koresha Umwanya Media, nico gituma ndayikurikirana nki TV online. Inkunda cyane, ikiganiro kigiye ko cyose ntegereza kukiraba, nkagira ico ndagikomanse ko ari cyo nkebura nkakebura, ari cyo ndakinegura ko cyangwa ari cyo shima naco nkakivuga. Ego neza cyane, ndizeye n'abandi yuko ari uko nyene, nibaze yuko mudakunda ibikorwa byacu gusa na twebwe mudukunda. Prosper, hari kibazo ufise wo tubaza? Jewe ikibazo cya mbere no kubaza ni kimwe. Bega ubwa mbere ko tawuro ukunda kubonekana ku mbuga, cyari kubera mutari mufise TV online y'umuryango wanyu, cankwe yari bimeze gute ko ndakunda kubona Koresha Umwanya cyane ku TV yaho rakorera, mugabo wewe ntigera ndakubona useruka, mugabo ukabuseruka cyane ku iyo TV? Prosper, yuvura baza kweri. Bon, hama icyatuma ntaboneka cyane kuri media zitandukanye, icyambere nkuko mwabibonye twari mu ngorane n'umufasha wanje, mugere rero tutaba twumvikana tutabyumva kumwe, simbona ingene noja ku ma TV online nawe uco byumva, nari stress n'ibyo mu rugo, umugabo yari mu biyashu, naje wo mwarabibonye akarero we warahageze warabibonye urabyonera amaso ku yandi. Ikiyo nico gituma nyamukuru cyatuma jewe ntaboneka ku ma TV online mwakijya gihe we watumenye. None ubu ku muryango wawe bimeze gute? Umugabo uramwishimira kuba kwanza ngomanda kubaza ikibazo, mbega ko ntaherutse kubona akubitwa?
imikorere yahindutse canke byagenze gute waramubariye ati jewe kuza ndagukanda buri munsi ati byandambiye bituma ndabiheba Prosper none mwebwe mukunda tarakubitwa hama bon oya ibyo ntabyo namubwiye ahubwo yarahinduye strategy ko murabona aho yakorera ubu usiho ari hama ibiganiro akora ubu ego bijya byararyohera abantu bikabaryohera cyane nyene yaramasho cyambu cyane gusa rero nibi ubasigaye akora ibiganiro bituje hariho abandi nka mwebwe basaba ati dukeneye ibiganiro bituje byo guma ukubitwa ibyo by'ugusaragurika by'ibiki n'ibiki duha ibiganiro bituje Prosper ariko hari igihe byama biba ndibuka ikiganiro mu minsi iheze mbe hari umutaxi vero yamuciye karamugonga icyo kiganiro ntiwakibonye iyo kiganiro ntigisa na bijya yandi sanganye baye baramugonze ariko just ubwa mbere yarinjira mu rupangu akinjira mu cyumba agahita afatirwa agakubitirwayo nk'akarorero narabonye ku muntu uzenya umuntu umwe yitwa Piriva ibintu nk'ivyo ego mutoyi ariko hariho umutoyi wiwe wa Piriva yitwa Nikon the Fire mu minsi heze yaragiye kumukoresha ikiganiro ngo yamufatanije n'umukobwa ngo yateye inda aramwihakana ewana yaramukubise bikwiye kweri naramubwira no ngaha mu kiganza hariho n'igikomere ngira ntiwabibonye narabibonye nta kiganiro na kimwe cyawe ntakurikirana ariko ikindi kibazo je mfise nshaka arico cinkora mutima ribere cyankuye n'ingozi arico kibazo ngomba kukubaza mbega wa mukobwa yabinjira mu muryango akaza kuvuga ko giye atari uwiwanyu yahereye hehe mwarapimishije umwana cankwe yarabonye kare karabesha hanyuma sinasiye kumubona kunuze kuri social media ngo ndabe iherezo giwe byahereye nk'umufana ndakubaje nk'umufana byahereye ko twabonye aza ntitwabona igiro giwe ntitwabona n'iherezo ryavyo neza cyane urabajije neza hama nishure wowe nishura n'abandi bafite icyo kibazo cawe kuko ndazi ni benshi baranabibaza mu makomantere hanyuma uryo mukobwa ndeka mvuge yuko yabonye yuko icyo yaraje kurondera umuryango wanje ataco yaronse we nyene ubwiwe yariyomoye hama kubijanye no gupimisha amaraso umugabo nkuko naguma ndabimusaba yaranyize yarabona yuko bajya ari bagateranya kandi gupimisha amaraso urazi uko binazimbye twebwe kurikoresha umwanya media aho turi amahere yo gupimisha nibaza yuko atotworohera cyane ariko habaye ubwizigirwa mu muryango aranyizera ibyo ndiko ndamubwira yabona yuko ujya mukobwa yari uje guteranya na cyane cyane yuko nyine yaciye yiyomora umuntu agasubira no kumurondera ku matelefone akamubura gushikana n'ubu je sinzi yari rero nicyo nokubwira ubundi nuko byagenze hari ikindi kibazo mfise ikibazo canje ni page ya gi kanyamuji page ya gi kanyamuji hariho sinzi yimba ari pasi yakoze ikiganiro ariko aratwereka ingene hamwe umwana ari wa Randi Promoter ahandi ari umwana ari wa Pasi Pax kameramani wanyu njewe twe turibaza iyo page ni ko mbona umwana abaza ati hano hantu hari amakenga ati mbega ninakora nzokwitwa umwana wakoresha umwanya canke wa Pasi cankwe wa Randi Promoter nawe nk'umuvyeyi kuko umwana amenywa na nyina uzomwishura iki mwico gihe jewe icyo nzomwishyura muri icyo gihe nzomubwira yuko abo bose barabamwitira umwana n'uwakoresha umwanya icyo nicyo ndi sure nacyo 100% umwana n'uwakoresha umwanya abo bandi harimo n'ibihuha byinshi nk'uko babimbye harabaza bavuga ibi kubera ngo afite inzobe bagaca bamushyira kuri abo barandira Promoter ngo niko yanabari inzobe bakibegera yuko na jewe ntirabura kandi bakibegera yuko bene wabo n'umugabo nabone batirabura kuba babona ndazi bura bikurikirana bene wabo n'umugabo mwabonye birabura ku buryo bw'uko yobyera umwana w'inzobe abantu bagatangara ngo nuwanaka none wowe ntibikubabaza yo wumvise Gaera ariko aramika Gaera sutu bon nabo birakunezera oya ntibinezera birananshisha so kumbaza gusa biransesema kuko urabizi yuko imisi yose iryo zina jewe namanguma ndaryanka kandi ndaryankirije n'ubu ndabisubiyemwo nta Gaera sutu ahari ni Ami Gaera akubaza ikibazo kimwe yego mbaza nukuri ariko tugende turangiza ntaco wihangane kuko umuntu afise amatsiko kibazo genda hari kubwanyu kwe n'abandi muzoze nakaye karusho umaze kubona avuye muri TV yahora akorera
ni TV yahora akorera n'ubu yikorera ku gatwe kiwe. Bon, akarusho kahari maze kubona ubwa mbere kwanza yagira ku mategeko y'umuntu kandi hari uburuhe cyane, ariko ubu akora yigenga. Ubu arakora amasaha ariyo yose, arashobora no kuza gufungura. Ni muri kije gihe hoho atanaronka n'umwanya, muri make na jewe sinamuronka muri make, ndabivuge gutyo. Rero hari akarusho cyane, kandi nibaza yuko akora nk'uwikorera, ati aragira iforo kugira abanezereze mwebwe, mugabo kameme ntiyivuna nka hariya. Ndashaka kubaza ikibazo, koresha umwanya nawe. Koresha umwanya, nje ngoma ndakubaza ikibazo. Wewe ubibona gute kwikorera nk'umubosi udakoreshwa? Bon, urakoze cyane Prosper, nkurikiranye ibibazo byawe byinshi. Biraboneka neza yuko wari ufite ibibazo byinshi byo kubaza. Mwari mutekeye byinshi, burya abafana batekeye byinshi cyane, ibyo babona bahawe umwanya barafite ibibazo byinshi cyane byo kubaza. Ni nayo mpamvu bahawe akanya babaza ibibazo by'akamaro cyane. Bo jewe mu bisanzwe Prosper, umbajije ati nikihe kintu umaze gukura mu ntuze akarusho mu bikorwa byanje je nyene personnel. Bo icambere cyo akarusho gateza kubaho, kuko kera nkorera umuntu nariyumvira ati burya yinziza ngahe, ayo mpembwa nayo twinziza nanga. Urumva uri umukozi uribaza ati burya ivyo nkora ni impembo birangana, ariko ubu nikorera ndiko ndabona neza yuko ari hatari. Vya YouTube ni hatari, ariko tuko biri kose akagumi bagumako. Jewe iterambere mu rugo rwanje rirahari. Imana irampezagiza imigisha ya mbere ari bana. Imana irampezagiza aho nkiko umusaya, ata muntu aza kumbwira ngo kunuko ngozana amahera y'inzu. Imana irantiza iranje imbere, nkaronka ratio, nkaronka ico ngabura umuryango. Mu bisanzwe akarusho je mba nkeneye nako, ariko ndabibutse neza yuko abantu badukurikirana, jewe nkikorera umuntu narindi muri situation igoye cyane, kuko narahembwa neza, narahembwa bien, ariko novuga neza yuko nari muri struggle irenze cyane, kuko narahura na byinshi mwabona, ariko ndashima byose ndabyakira uko nyene. Yego ndashimye nyishuye, ariko ndashaka ndakubaze, narabonye ikiganiro mwakoze na Famba na wewe. Ikiganiro ntubona yuko ko TV online ikurikiranwa n'abarundi, igakurikiranwa n'abanyarwanda, n'umuntu wese yumva ikirundi, tukaba dusanga dufise imico n'imigenzo y'ikirundi. Ukaba wagiye kuri TV na Famba mutambaye, ntubona yuko uri kuratitura imico n'imigenzo ya kirundi dusanga dufise kuva kera kuri cami yacu? Urakoze Prosper. Je sinatituye imico n'imigenzo y'ikirundi, ndakunda Uburundi, ndubaha Uburundi, nkakunda n'abarundi cyane, ndakunda cyane kubona igihugu canje giteye imbere Prosper. Ariko naje ndafite ikintu no kubaza Prosper. Prosper, uri umufana, urakurikirana ibikorwa vyacu. Ndarushe Pax kira, uri umufana wacu, uradukunda cyane, kandi urakunda cyane iterambere ry'umwana w'igihugu. Ndibaza uraryoherwa kubona jewe nganuku, uransumba, urabizi, uranturiye, ariko ntunze umuryango bivanye n'ibikorwa vyanje nyene nsanzwe nkora. Ndibaza biragushimisha, urabona neza yuko hari iterambere. Ariko Prosper, iyo umuntu akoze ikintu wamukunda, kibi kitakuryoheye wamukunda, agakora akantu kabi gusa, uca umwanka? Oya, ntumwanka, ahubwo uramwegera ukamuhanura. Yumvise impanuro zawe biba ari byiza cyane. Ariko hari ikintu nkunze kubona mu ba star. Umustar iyo wanditse commentaire imbi, ntabona ko uri nk'umufana wiwe. Ariko iyo ukoze ikintu kibi ukabona commentaire y'umufana, niwihutire kubona ko atari umufana wawe, ahubwo bari karagukebura kugira no mu nyuma ntuzogwe mu kibazo. Rero jewe yo mbonye uri kurakora ikintu kibi, sindaguheba, ahubwo ndaguhanura. Urakoze cyane, ntumuhebura muhanura. Prosper, ndatinya cyane gutakaza abantu nka mwebwe. Nukuri ko Imana uri umuntu w'intwari. Je nzokwandika no
nimba nzo kwandika CV yanje abantu nahuye nabo mu bikorwa nagenda akora izina Prosper nzorishiramo kuko umaze kunyereka urukundo rudasanzwe kuva Ingozi ni Bujumbura n'urugendo rurerure peut-être ushobora kuba hari ibindi vyoba vyakuzanya ariko kuvuga ati sinshobora kugenda ntarabonye kwakoresha umwanya kuva ejo dupanga programme zipfa ushika warambwiye kenshi urakunda kunyandikira urakunda uritaho umuryango wanje n'ibikorwa vyanje rero ndagushimira cyane je ndagukunda ndazi neza yuko ibi bintu ubizi cyane urabikurikirana cyane ariko Prosper ikibazo uba ufise kuri jewe kibikorwa mba ndiko ndakora niki ikibazo mafise ndanezerwa cyane no kukubona kuri media ndakubona benshi baragukunda nkakoresha umwanya nkakoresha time izina riza cyane mu vyumviro vy'umuntu uko wumvise ngo koresha umwanya ngo uhamagaye ngo ukoresha umwanya urumva nikoresha time nyaruka kudukore ukwakwanya nkuko na nyene ico bahira avuga ati ni mukore kandi mukoresha umwanya nta gutakaza igihe kuri ibyo rero biranezera cyane iyo mbonye uri kurakora witanga kugira umuryango ubeho neza ariko hari ibintu ukiye kuzuraraba navuze iyi TV ni TV online yavutse vuba imaze amezi 3 ukwiye kuzurigira ku zindi TV zagutanguriye ukaraba nk'ukuri boss wayo wowe unakabuna yikorera ukwiye kuraba hari ibintu bimwe ushobora kwinjiramwo bikaca biyihenura bigatuma igwa idakundwa n'abantu hakaba n'ibindi bikorwa bishobora kuyivumisha nk'izina ryawe akarorero ndamaze kubona ibiganiro byawe by'abastare hari umuntu nipfuje nguma ndagusaba ati wewe kubera iki ntarigera mbona ikiganiro ca Satubi live kandi wowe wahora muri Satura wonyishura igituma utigera ukorana na Satubi n'umunsi n'umwe ngo aguhe interview ubonekane nkuko wabaye muri timu yiwe Satubi n'umugenzi cyane kandi Satubi arankunda gose vraiment Satubi arankunda ariko kuba tutarakorana ikiganiro sinovuga neza yuko bo biva kuri we canke biva kuri jewe ahubwo gahunda ntirakunda neza ntibirafata umuco neza kuko abaririmbyi kenshi bubatse amazina bakomakomeye arapanga plan ati bon jewe rero muri iki gihe ndi muri media tour ndi mu biganiro ndiko ndakora ibiganiro ndibaza Prosper Satubi nta biganiro akikora cyane nka kera ego navyo gikora cyane afite ukuntu yibranding hinge gato afite ukuntu yibranding hanyuma je nari ngenda gusaba ikintu TV online irakunzwe twego je nkaje nk'umufana wawe ndafise TV nkurikirana cyane zo muri Kenya nje nari nifuza ko kuri ku kiganiro ushobora kuzozura uzurondere ingene uzurandika mu ry'amajambo musi y'icongereza canke y'igiswahili kugira TV online yawe itera imbere yaguke ibona mu makungu bayibone kuko si ngombwa ngo TV yawe ikurikiranwe n'abumva ikirundi bonyene ugakoresha n'ibiganiro mu Giswahili amake numvise ariko arakwigisha n'akongereza icongereza rero akwiye kuzarakora ka interview akaswahili akongereza kugira TV yaguke Tanzania mu Rwanda Kenya East Africa na ibindi bihugu no mu Barabu na hariya n'abimvuga Igifaransa Amerika bose bakumvirize kabisa Mamagi aravyumvise vuba cyane azotangura kuzarandika hajya munsi ivyo tuba turiko turavuga avyandika nubwo bigoye Prosper biragoye ikiganiro usanga sindirimbo ikiganiro usanga kimeze nk'isinema ivyo bintu vyo twara umwanya muremure cyane ariko tuzogerageza bikoregwe ko ndetse na cameraman wacu bivanye n'ikiganiro kuko nk'ubu uri kuratera imbere harashobora kuza umushinga amateka yakunze koresha umwanya akavuga ati tuganire ku gihugu mu cushira ari munsi interpreter ukazura interpreter no umuntu ari mu mahanga yavukiye hariho abarundi bavukiye mu mahanga batazi kirundi akamenya ati iki ni gihugu cyacu ibintu bene ivyo burya twayaze vyinshi kini cyongira akamaro cyane ariko nibindi vyaringira akamaro ariko iki coco nimpanuro nibaza yuko ndonse atamuntu numwe yari bwigira mpanuro ino mpanuro Mamagi nasozera ikiganiro nimba atakindi cyo kurenza ko je ndabakunda cyane Prosper ndagushimiye cyane kweri ndagushimiye cyane ndakunze n'ingene ubaza kweri kandi uritayeho umuryango wanje kweri ubawe cyane ubawe komantere turazisoma gose ahubwo n'abandi turabahaye ikaze cyane vraiment ego
aho muri hose murahawe ikaze hama tunabibutsa Prosper we hari ikintu utaruzi ubu ukoresha umwanya media waruzi yuko isigaye igira abantu bafite ama business bagomba kumenyekanisha ibyabo warubizi yuko basigaye bahawe narinzi ndabibariwe ariko okay numananye n'ingozi nzozana umudandaza yego nabandi babimenye mwese bimenye koresha umwanya media ubu abantu bagomba kumenyekanisha ibyabo birudandazwa n'andi ma business menshi irabaha ikaze cyane Prosper nowe namwe ufite business urahawe ikaze wowe usanzwe n'umuntu wacu cyane ama sinzi ko hari icyo batekerera abandi banywanyi nk'aba bafana bacu abafana bakoresha umwanya media ndabahimiriza gukurikirana iki kinyamakuru TV online ni umuryango wacu tuyikunde tuyishigikire ndetse mu minsi tuzobone turi twashikije no miliyoni w'aba followers TV iduge ije hejuru Bon Prosper kadise dusozere wakoze wagize neza kubana natwe turagushimiye cyane ama namwebwe abandi bafana turabatumiriye murahawe ikaze kuri koresha umwanya media ijambo ni kwanyu ama turabakunda cyane nari kumwe n'umufana wacu adukunda cyane tukamukunda Prosper from Ngozi ciao ciao